vyashoboye guseswa mu buterere no mu maramvya byahinguwe vyitirirwa fungus yo muri Rise and Shine Burundi munahamagarira n'inzego z'umutekano kubafasha kugira ngo abo bose babihingura bavyitirira ivyo binyobwa vyanyu ko bo bagwanya bivuye inyuma mbega mwiteguye gute mu kurindira yuko ako kamo mwateye leta ko yobafasha kugira ngo ababihingura badakurikije amategeko bashobore kubuzwa mwe namwe mutegura iki kugira ngo mushobore gufasha bene gihugu kumenya gutandukanya fungus yo muri Rise and Shine Burundi hamwe n'ivyo bindi binyobwa bisa na fungus basanzwe bahingura narya kenshi usanga bifise ishusho imwe canke biri mu gitekewemwo kigomba gusa nica Rise and Shine Burundi. dusangiye kurongora societe Rise and Shine Burundi muri hano banyakubahwa bamenyesha makuru mwese ndabaramukije imbere ya byose nagira nshimira Imana yo mwijuru yabikunze ko tugera kuri ino saha twese turi bazima ariko kandi mu nkundire nshimire nyakubahwa Misago Edouard Mugwiza Tunga yashinze societe Rise and Shine Burundi. Nitwa Damour Désiré Habonimana ndi umuvugizi wa societe Rise and Shine Burundi benshi bita fungus ariko nkaba ndanayibereye n'umuyobozi w'udandaje. Haraheze igihe kigera ku ndwi zibiri canke zirenga gato mwese mwumvise ivyabereye mu maramvya ndetse no mu buterere aho inzego z'igihugu muri commune ya Ntahangwa zifadikanije nabo mu nzego z'umutekano ndetse nabo mu kigo BBN bari baramutse bagira isuzuma ku binyobwa bishobora kuba bikozwe hatisunzwe amategeko aho mbere ivyo basanze bikozwe hatisunzwe amategeko bashoboye no kubisesa. Inyuma rero y'izo nkuru hakurikiye amajambo menshi aho mbere hari n'ivyavuzwe ko ibinyobwa vyasheshwe ari ibinyobwa vya fungus ivyahavuye bituma ibinyobwa vyacu bigira ikibazo cyane cyane abavyihereza bagatangura kugira amakenga aba nabandi bakomeje kutubaza bati none ko tuzi societe yanyu ikora yisunza amategeko ikora mbere ibinyobwa vyujuje ubuziranenge ko n'impapuro za BBN abatari bake twazibonye z'ibinyobwa mukora vyagenze gute ngo biseswe. Twakomeje kubazwa ivyo bibazo ari naco gituma imbere y'amakamera yanyu atari make twipfuje uyu munsi gutanga umuco ku bintu bikuru bigera nko kuri bitatu. Ubwa mbere societe Rise and Shine Burundi ihagaze he ku vyabereye mu maramvya ndetse no mu buterere. Nk'uruganda rwatanguye gukora imitobe ikozwe muri tangawizi hano mu gihugu cy'u Burundi, nk'uruganda twemera ko ibinyobwa iyo bikozwe neza bicika umuti n'ingabiro ku magara y'abantu, ariko nk'uruganda kandi tuzi ko ibinyobwa bikozwe nabi bihinduka uburozi ku magara y'abantu. Turemanga ko inzego z'igihugu zakoze igikorwa zategerezwa gukora, ahubwo tukanahamagarira izo nzego kubikora mu gihugu cyose. Turahamagarira inzego z'igihugu kurondera aho hose hahingurirwa ibinyobwa bitemewe n'amategeko bagakora ica amategeko asaba, kubera ko uwo mwuga no gukogwa n'abavyiteguriye no gukogwa n'ababizi so gukogwa n'abaza gukinira ku magara y'abene gihugu. Kinatangaje ni ingene abantu bose baraho biboneye ivyabaye atanumwe yashoboye gutera intambwe ngo arondere kumenya izina ry'ibinyobwa vyasheshwe, haba mu kubaza ababisheshe canke mu kubaza ababihingura, ariko inyuma tukumva izina fungus ribijemwo. Twibajije ibibazo vyinshi, harimo ikibazo kigira giti mbega ko mu basheshe ibi binyobwa atawigeze avuga izina fungus, mbegaho ko no muri bene vyo atawigeze avuga ko yakora fungus, abavuze izina fungus barikuyehe. Twaje gusanga rero hariho ukutamenya, aho abantu benshi bamaze gufata nkaho izina fungus ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose bikozwe mu matangawizi canke bipimwa ku majage.
mboneweho kano karyo imbere y'abamenyesha makuru gutangariza abarundi bose. Fungus ntabwo ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose mubona biyerera aha n'ahandi. Fungus ntabwo ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose mubona bipimwa ku majagi. Fungus ni izina ry'uruharo ryatowe na societe Arise and Shine Burundi nk'izina ry'ubudandaji ico bita trademark mu Congereza canke no commercial mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo rirepresente ibinyobwa bihingurirwa muri societe Ashibu gusa. Mu yandi majambo ikinyobwa cyose gihinguriwe ahandi hantu naho coba gisusa nibi dusanzwe duhingura ntibigihindura kwitwa fungus. Ikinyobwa citwa fungus gusa kubera ko cyahinguriwe mu ruganda Ashibu kujya ekipe y'umupira w'amaguru mu Burundi yitwa Intamba mu Rugamba niko natwe twahisemwo izina fungus ngo ritubere izina ry'ubudandaji dushobora gukoresha no mu bintu byinshi cyane. Dushobora kugita amazi, dushobora kugita ibinyobwa, dushobora kugita ivyo byose. Mboneweho no kumenyesha mwebwe bamenyesha makuru n'abarundi bose badukurikirana ko ubu nkuko muza kubibona mu mpapuro baza kubaha iri zina rirakingiwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu, ubudandaji ndetse n'amahinguriro. Tukanamenyesha vy'imva mutima ko tugiye kwitwarira umuntu wese yubahuka gukoresha izina fungus atamasezerano dufitaniye. Kubw'ivyo nagira nsabe mwebwe abamenyesha makuru kubera ko ijwi ryanyu twemera ko rishika kure, musubire mutubwirira bene gihugu ko ibyabereye mu Maramvya no mu Buterere ibinyobwa byasheshwe bitari fungus kubera ko vyasesewe ahadahingurirwa fungus. Fungus ihingurirwa hano twicaye mu Ngagara muri quartier y'Icumi. Uzokubwira ko ahingurira fungus ahandi atari hano uramubwira uti uri kurambesha. Nta ruganda rwa fungus na rumwe ruri mu yindi ntara iyo ariyo yose, ruri mu yindi commune iyo ariyo yose, ruri mu yindi zone iyo ariyo yose atari hano twicaye. Ziriya nganda zose muzobona hariya ivyo zihingura zifise uko bifise uko vyitwa. Kidutangaza gusa ni ingene na bene vyo batubahuka kuvuga amazina y'ibinyobwa bahingura ariko bagashima gukoresha izina fungus. Duhingurira rero fungus murabona ko nkaha Musanze turiko turasubiriza iriya mashine n'iyindi yisumbuye ubushobozi kugira ngo dushobore gukora byinshi bishoboka. Murabona ko n'amakibe dushiramo fungus atandukanye cyane na bya bintu murabona kuri rero kose n'uko murabona nkaha akazi kaba ejo hano ariko amacupa ya fungus murabona amacupa ya fungus nayo harimo n'amazi ariko ya fungus nyene kandi biri kwinjira nuko fungus rero ni hano kuvuga hariya ubundi ajya niyo makive y'umutobe wahejeje gutunganywa imbere yuko winjira muri iyi systeme igera hariya no hari inzira ari monya igera hariya ikaza. Byashoboye guseswa mu Buterere no mu Maramvya byahinguwe vyitirirwa fungus yo muri Arise and Shine Burundi. Munahamagarira n'inzego z'umutekano kubafasha kugira ngo abo bose babihingura bavyitirira ivyo binyobwa vyanyu ko bo bagwanya bivuye inyuma. Mbega mwiteguye gute mu kurindira yuko ako kamo mwateye leta ko yobafasha kugira ngo ababihingura badakurikije amategeko bashobore kubuzwa? Mwe namwe mutegura iki kugira ngo mushobore gufasha bene gihugu kumenya gutandukanya fungus yo muri Arise and Shine Burundi hamwe n'ivyo bindi binyobwa bisa na fungus basanzwe bahingura na rya kenshi usanga bifise ishusho imwe canke biri mu gitekewemwo kigomba gusa nica Arise and Shine Burundi? Murakoze cyane. Icambere twakoze dufise amacupa kwiforoma hasohoka handitse kwijambo fungus. Iki rero nta wundi muntu yocubahuka
no kuvuga ngo izi zitekeye mu macupa ndavuga fungus tea nibaza ko bigoye ko hari umuntu afite ubwenge bukora neza yoziyitirira ahubwo izo bakunda kwiyitirira nizi ziba zipimwa ku majagi izi nazo tugasaba umva fungus nta gipolisi dufise ico dushoboye gukora cyonyene no kudoma urutoki kuri bene abo bantu mu nzego z'umutekano kugira ngo badufashe na cyane ko bisanzwe binahanwa n'igitabo mpanavyaha gukoresha izina ry'ubundi muntu ariko mu kurindira amaresto fungus yose umuntu atazobona ko ijambo Arise and Shine Burundi aho ntihazoba ari muri fungus mu minsi iri imbere ho tugiye no gutanga ivyapa biranga vy'ukuri umudandaza arangurira hano ku buryo wari we wese ahashitse aca vyibonera ariko ikarato yose yanditse ko fungus tea yanditse ko ijambo Arise and Shine Burundi kenshi biba vyavuye hano abantu ntibogira amakenga ayariyo yose ntibonagira ico babihurije ko icari cyo cyose nivyabereye aha canka handi